Mika 4:9 no paje 1002 muri Bibiliya nkuru. None se niki gituma uvuza induru? Mbega nta mwami ari muri wewe? Canke se umujyanama wawe yapfuye kwibise bigufashe nk'umugore aramutswe? Haleluya. Nuko umwana yabwiye ngo mbwira abantu, hari abantu birirwa bakoma amaruru bavuga ngo turapfuye turagowe. Mugabo nababwiye ngo hirya y'Imana nta yindi ihari. Mika rero usomye amajambo yose uzoraba ingene vyariko biragenda. Mika acabwira uwo muntu ngo niki gituma uvuza induru? Ngo mbega nta mwami ari muri wewe? Reka dusome ku murongo wa 2 kugeza 5. Uyu Mika 4 nyene kugeza umurongo wa 2. Jewe mpfa kumenya ko ari Imana yavuze. Ibisigaye ubu kumenya ngo Mana uzotahe, Mana uzobigenza gute, Mana birakomeye, ibyo si byaje kumenya. Haleluya. Nta bantu bihebuye babona kumenya ibyo bariko baracamo n'abagogoro ngo Mana ngo bizogenda gute. Mpfa kumenya ko Imana iri hejuru ya byose. Haleluya. Reka turabe 2 kugeza 5 ngene havuga, kugeza 2 kugeza 5. Mika 2 kugeza 5. Amahanga menshi azojayo abarirane ati nimuze tuduge tuje ku mugwa w'Uhoraho ku ngoro y'Imana ya Yakobo kugira ngo itwigishe iby'inzira zayo natwe tuzigenderemwo, kuko i Siyoni ariho hazova ibyagezwe ni Yerusalemu hakava ijambo ry'Uhoraho. Azocira imanza amoko menshi, ahane amahanga akomeye ya kure. Inkota zabo bazozivunjavunja bazicuremwo amasuka n'amacumu bazoyavunjavunja bayakuremwo inkero. Nta hanga rizobangurira irindi hanga inkota, kandi ntibazokwiga kurwana ukundi. Ariko umuntu wese azokwibera munsi y'umuzabibu wiwe no munsi y'umusukoni wiwe, kandi ntawe uzobakanga. Haleluya. Kuko akanwa k'Uhoraho nyene ingabo ariko kabivuze. Haleluya. Kuko ayandi mahanga yose azogenda, ihanga ryose rigendere mu izina ry'Imana yaryo, ariko tweho tuzogendera mu izina ry'Uhoraho Imana yacu gushitsa ibihe bitazoshira. Haleluya. Ndashaka kubwira abantu benshi bari mu ngorane bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bari mu bibazo bihangane. Uwiteka azavunagura imiheto, azokura ico kubarwanya. Haleluya. Nimwihangane ngo hazogera igihe n'izo ngoho n'izo byacuriwe kurwanya neza ngo babivunjavunja babivunaguremo inkero, ibyo kurwana ngo bihinduke ibikoresho byo kugira iby'icyubahiro. Haleluya. Nagomba nakubwire ngo rema mwene data wazengerejwe na Jezebeli, rema we wazengerejwe na Yezebeli, pfa kumenya ko ari Uwiteka yavuze. Niho rero Mika yacabaza ku murongo w'9. None ko mwumvise yuko amahanga menshi azoja kuraba Uhoraho ku mugwa wiwe, ngo niki gigutera kuvuza induru? Ngo niki gigutera kwigengera no kuvuza induru? Ngo mbega nta mwami ari muri wewe? Nta mwami ari muri wewe ga nshuti? Cyangwa umujyanama wawe wibaza ko yapfuye? Kristo ni muzima. Barondera no kwica wewe mugani bazogushobora kuri kumwe na Yesu. Haleluya. Rema bene data, rema. Haleluya. Imana ariyo yavuze, camwibera amahoro. Inzira zo kumenya ngo bizocane, ibyo si byawe kumenya. Imana irazi bizocamo kugira ivunagura imiheto yafore kurwanya no kurasa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Abaroma 5:1 ku murongo wa mbere kugeza 5. Abaroma 5
navuze ngo nahawe amajambo menshi, reka turaba Abaroma igice cya 5. Imana ariyo yavuze, nta biracitse iba kuri yo. Haleluya. Pfa kumenya ko Imana ariyo yavuze gusa, nta biracitse kuri yibaho, nca nibera amahoro. Haleluya. Abantu barashobora kuvuga ngo biracitse, mugabo ku Mana wumvise ingene yavuze ya Zaburi ya 2 twatangurira ko mugume muyibuka, Imana iri mw'ijuru ngirabaraba ikabatwenga. Barazi kutwengwa kw'Imana, urazi umuntu Imana yatwenze asigara ari kimaramare, aragenda akambara ikoti, akambara umushanana n'igitenge, mugabo Imana ikiramuraba tiyo waruzi icuru, asigara ari ikiziga cigendera. Imana idufashe. Ubona n'uwo utari muri Yesu ntaba yarapfuye. Ntereka nta buzima ndoro ya Yesu. Ntiduhendane udafise Yesu nta kindi bufise. Tuba turindiriye gusa ko gaca ku munsi nyene wa ikibiri kije mu ivu mugi mpemu yarapfuye kera. Ego ibiva mu kwizera. Abaroma 5. Haleluya. None rero ko twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemo, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ibwiza bw'Imana. Haleluya. Kandi si ibyo byonyene, ariko kandi tunezererwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugerageza kugatera kwizigira ibitaraba. Haleluya. Uko kwizigira rero mwumve, uko kwizigira nigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu impwemu yera twahawe. Haleluya. Birateba mugabo uzigire. Ukwizigira ntitugirane, ntiguteterezwa. Kandi rero ntigutetereza nako, urumva ko tugeragezwa no kugeragezwa, turageragezwa mugabo muri tukwizera ngo twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana. Ufise amahoro ku Mana mweneda, ndakwiribanga ukaba uri en bon terme n'Imana umuremyi. Ibindi byose, ayandi majwi yose yovuga, utwo n'utujambo. Haleluya. Yesu avuga ijambo rikaca riseshekesha ayandi majwi yose. Haleluya. Haleluya. Umwanya uragiye, niho muri Zaburi 25:3 hacatubwira ngo abahemuka atanyanduruko nibo bazomaramara, ngo abiteze Uhoraho bazomaramara, ngo mugabo abahemuka atanyanduruko nibo bazomaramara. Niko ryo jambo ritubwiye ngo ukwizera ntikugirane, ntigutetereza. Haleluya. Haleluya. Reka dusenge, duhaguruke dusenge Imana bene data. Ntituhagarare ku muhunda. Oya, imbere yuko dusenga hari amajambo yo guharura tugomba dusome. Guharura, igitabo cyo guharura. Amajambo mwe muyaranyibukije, kandi naye nayateguye muyo tugira guharura. Mwumve. Haleluya. Hari ikintu Imana yambwiye ngaha. Yari amajambo yo gusura mu Byagezwe 3:2 rero bavuga ngo ni jewe nt'umuntu apfa cyane nije nt'umuntu abaho. Imana ivuze ngo baho urabaho, ivuze ngo pfa urapfa. Nta gifaransa, nta congereza, nta mashure, nta butunzi, nta kugara. Imana yamaze guhitamo ikikorera umuntu. Aya majambo nayahawe cagihe Perezida wa Tanzania Magufuli apfa, niho naciye yahawe yo gusura mu Byagezwe 3:2 ngo nije nt'umuntu apfa kandi nije nt'umuntu abaho. Haleluya. Ntituyasoma ko twarasomye kuwa Mungu. Hanyuma ikindi naciye Imana yacimbwira niki, bene data tureke gukubita ku muhunda, Imana ikigabiye ntawe ukibuza. Guharura rero 22
Haleluya. Guharura 22 turasoma ibi bice byo mu guharura 22 hanyuma cyo dusenga Imana. Turasoma guharura 22 turasimba imirongo na 23 na 24 umurongo umwe wonyene w'icenda. Dutangurire guharura 22 umurongo wa gatandatu cyo dusoma umurongo wa 12. Haleluya. Amina. Dusome twagiye paje n'ijana 184 muri Bibiliya nkuru mu isezerano rya kera. Gatandatu. None ngo arakwinginze nuze umuvumire abo bantu ngo kuko bahambaye atobihanga ngo kumbure yobanesha akabatsinda akabirukana mu gihugu ngo kuko azi yuko uhezagiye abahezagiwe kandi uvumye abavumwe. Iki gihe n'igihe cya Baraki na Baramu, igihe Baraki yatuma Baramu ngo azavuma Abisirayeli. Baramu yari afite ijambo, ni bya bijambo nyene vya Yezebeli nababwira. Baravuga ijambo ry'Imana zabo bakavumana. Hari abantu bafite amajambo yo kuvumana, kandi ibyo akuvumye udafite ubushobozi bwa mpemugera ngo bukase ibyo yakuvuze usanga hari igihe bibaye. Baraki rero abonye Abisirayeli bashagaje, aho kurondera ubushobozi ngo akoranye ingabo n'igisirikare kize kigwane, abanza kuja mu gipfumu kugira ngo abanze aronke pouvoir, babanze babavumye n'igisirikare cyo kizobatsinda. Burya hari igihe bizana intambara ngo niyo umubiri gusa, oya, hariho spirituel, hariho vore y'imwemu ijamo. Aha rero Baraki acatuma Baramu ngaza muvumire abo Bisirayeli kugira ngo azashobore kugira ante kubanesha. Reka turabe ku murongo wa 12 ingene vyaciye bigenda. Umurongo wa 12, Imana yishura Baramu ati ntuzujane nabo kandi ntuzuvume abo bantu kuko arabahezagiwe. Haleluya. Ayo majambo yarabezereye. Haleluya. Bazotuvuma ngo baje kuturogesha, baje kutukindako, baje kuturogesha, kumbe tulishabarikiwa, hawatafaulu. Imana icayereka Baramu yamuvuma afite ibijambo by'ibivugishwa bibi yavuma abantu ngo attention Baramu, waramenyereye gasopo ngo ntuzuvume aba bantu kuko narabahezagiye. None wumva ikindi kintu ushobora kwiyekera ari kimwe n'isitari ufise Yesu yaguhezagiye. Reka tubandanye turaba 2:3 rero niho rero kizimya motiri. Haleluya. 2:3 kugeza 10. 2:3 yamwingize ati ndaguha inyego, kumbe bararonka rega amaprivilege, ndaguha indamu, ndaza kuguha ibintu. Umwami Baraki ariko arahenda Baramu ati ndaguha. Baramu niwamvumira. Umurongo w'8 ati aravuga aramwishura 2:3 ngo novumante ab'Imana itavumye, no kwirabira akarangante ab'Imana itirabiye akaranga, kuko nababonye mpagaze hejuru ku bitandara nkabitegereza, mpagaze ku misozi, baratuzuminga bakagenda bakaturaga mu nkono, mwibase y'amazi, mwibase y'inkono. Sisigaye nitwenge. Reka baratuzuminga bagashira mu ibase wamubonye, bagasanga dukikuje amarasi intare. Intare yo mu muryango wa Yuda. Yesu nene data bararusha abantu bisa bakoreshwa na Yezebeli mu banacoka, baragenda kuturogesha kugira dupfe, kugira duturike, batunige, batubire, bagaca basanga hari intare yo mu muryango wa Yuda y'abantu idukingiye. Haleluya. Yezebeli naho yogerageza. Haleluya. ngo novumante ab'Imana itavumye, no kwirabira akarangante ab'Imana itirabiye akaranga, kuko nababonye mpagaze hejuru
ijuru ku bitandara nkabitegereza mpagaze ku misozi, raba n'ihanga ryibera ukwaryo rikiharura mu yandi mahanga. Ninde yoshobora guharura umukungugu ari bo ba Yakobo, canke ngo aharure n'ikigira kane c'Abisirayeli? Acatangura kuvugishwa uwaraje kubavuma ngo icompa kazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa, iherezo ryanje rikazoba nk'iryabo. Haleluya! Yesu we, twakumenya kari data yavuze icompa kazokwipfira, aca yifuza. Urumva ari kumwe n'umwami yamwemereye amakado basha. Umwami aca aravuga, aca yifuza kwimakanya nabo ubwoko butavumika. Turi ubwoko butavumika, turi abanyamugisha, turi ubwoko butavumika. Nta bitaye gufise, nta mashatu, nta maboma, ariko icyo wakiriye kiragizene, giteye ubwoba amahanga. N'Abisirayeli bariko baragenda mu bugaragwa bambaye amasandari n'impuzu imwe, mugabo batera ubwoba baraki ubwoba ntacyo bafise, n'ibyo bafise n'ibyo bari baranyaze abanyegiputa barabakoba, bari mu bugaragwa ntibari bwaje mu gihugu cyabo. Mugabo kuko Imana yari yarabavuze ko, kuba Imana yarakuvuze ko ibisigaye biraramye wibera amahoro. Umucunguzi wawe arahari. Haleluya, haleluya. Reka tubananye turabe bene data, kugena bakwiye ibyiza si ibyacu, ni iby'Imana. Yaragira ati ubwo buntu bw'uperle bw'ubugabo bwapfuye nabi, bwashaje, bwarushe, ubugaragwa, agahora yibaza ngo batamundasa. Erega arabibaza ngo bapfa kurutamundasa. Turi ubwoko butavumika, turi ubwoko bw'abanyamugisha, turi ubwoko butavumika. Baramu acaravuga ati ngabire zawe mwana igumirize icoma, ahubwo kazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa. Ipfunze kuzorangiza nk'umugororotsi mwene data, nayo ibisigaye byose nibisamaza, ni distraction ya Yezebeli, nta kindi bimaze. Haleluya. Hari abantu bagomba kugura bavugishwa kubera uburyo bwabo. Oya, si uko Imana ikora. Guharura 2023 rero 19, turabe 19 naho umurongo wa 23. Haleluya. Erega yaragumye abandanya, Baraki aguma yesista, yabandanije 19:23. Erega Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremwo. Ibyo yavuze mbega ntizobikora, ibyo yashinze ntizobishitsa. Raba nabariwe kubahezagira, nayo yarabahezagiye, nanje sishobora kubihindura. Haleluya. None umva ridashobora guhindura, sishobora kubihindura. Raba nabariwe kubahezagira, nayo yarabahezagiye. Mu yandi majambo, nuhirira kuko Imana yavuze, kuko Imana ivuga ijambo, abantu bavuga ubujambo. Haleluya. Nayo yarabahezagiye, nanje je suis incapable, sishobora kubihindura. I can't change, sishobora. Yarabahezagiye, umuremyi ari hejuru ya bose. Nubwo gusa amajambo yo kuvumana ntibishoboka, nta ngufu ngifise. Iyabaremye niyo yabanje kubahezagira. Haleluya. Amina. Icoma mugacakira ivyo vyisigiro vyo kuba umukozi w'Imana mwene data, ukamenya ko bijya byaguhanga, bigutera ubwoba, bigutunuza. Imana yamaze kubivuma, nawe yaraguhezagiye. Haleluya. Yesu nashimwe. Mwari bwarikanyo mu ba Yakobo, nta bugoryi ibonye mu Bisirayeli. Uhoraho Imana yabo ari kumwe nabo, muri bo hasezerezwa impundu z'umwami. Imana yabakuye muri Egiputa bitwaje amahembe nk'ay'imbogo. 23 kizimyamoto ngo erega indagu ntacyo yotwara ba Yakobo, cyangwa ubupfumu ngo bigira icyo bitwara Abisirayeli. Haleluya. Abari bazi ngo baraduhesheje, ngo baraduhesheje, ngo n'indagu, ngo n'ubupfumu, n'ubukinzi, n'ubufimaso, n'uburozi, n'ubutawa,
n'abaranzi n'abasenga inzoka n'ibindi ntacyo batwara. Aba Yakobo ngo nta bigabitayo, pfa kubura umukunzi w'Imana utabigabitayo Imana ikwagiriza. Haleluya. Ibisigaye wibera amahoro, bazocuragura basange bariko baraguhimbira umutekano hejuru y'inzu yawe. Haleluya. Mana ishimwe. 2:4 umurongo w'icenda camperezaho. 2:4 umurongo w'icenda. Haleluya, haleluya. Barabunze baryama nk'intambwe, mbere nk'intambwe y'ingore. Ninde yohangara kubavyutsa? Uzobahezagira nawe ahezagirwe, uzobavume nawe avume. Nguyu umwami wa Mizera. Full stop. Point. Akaburuko. Kuva ubu menya uti ibihanga ryera. Uzonyihanga andogesha ndoge, amvume azovumwa. Niyo mpamvu nabwiye abantu babwiye ngo attention, musange muri ko muracura ukuri mukubita imibunda, wigere ku mibunda. Kuko si twe twikoresha, si twe twihaguruka, si twe twitumye, abaturemye. Kandi iyo batuvuma nawe bakatuvuga, si twe baba bariko baravuma wadutumye. Abantu b'ikikota kuko bize amashuri menshi, bazi amafilosofi, bazi amateoloji, bazi ibiki, bakabona ko bokengera umuntu bakamutwara uko bishakiye. Abandi bakamenya ngo n'amahera yabo urabavugishwa, babavugishwe ko ibihwanye n'ibyifuzo byabo. Niko muri Timoteyo bavuga amatwi yabo arabarya kugira ngo baronke ibintu byo kubakaresa n'ibyifuzo bijyanye n'ubwiza kwabo. Tuvuga ico niwe yadutumye kuvuga, hanyuma uzotuvuma tuzomuvuma. Uhoraho yaduhakurisha tuzobivumira. Haleluya. Pfa kuba umukunzi w'Imana. Nguko ukuntu dushobora kumera umutwe wa Yezebeli ugusuzuguye afatiye kuri situation yawe y'uno munsi na statut yawe y'uno munsi, ntazi ibyarimwo na mupapore uko Imana yavuze. Haleluya, haleluya. Haguruka komera amashi Yesu Kristo bene data. Uwo mwami w'abami arakomeye. Intambara turimo n'abene data baradiciye muratumva, mugabijanye n'abatabaye. None Abisirayeli barashitse ntibashitse? Haleluya. Nawe utacokora ngo tukwizera uzoshika, kandi bahari babandi nyene bari hajya ne batari bo bazogutanga gushikayo. Imana idufashe. Dusenge Imana. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, zirikubama oya bitavuga n'icyumve. Imana urimo
ngo uzobahezagira nawe ahezagirwe, uzobavuma nawe avumwe. Hanyuma Baraki ngo yahereje acavuga ngo ariko bavuma ariko bahezagira pfumu bireka vyose, kuko yari yabonye ko Imana yagabiye kubahezagira. Haleluya. Ntusubire gutinya, dufunga amaso dusenge. Mwami Yesu Kristo, turagushima, tuguhaye icubahiro, tugushize hejuru. Tumaze kumva ko nubwo Yezebeli yatuzengereje, nubwo yigize igikota, nubwo yigize ikintu c'ikimana kiri ngaho kuri Imana bayimuye, hari umunsi umubikiye uzomuvunjavunja ukamumenagura. Mbere n'ubu naho nyene utubwira ngo hari abo Yezebeli yagwarije, hari abo Yezebeli yatunuje, mugabo ngo uzobavuma nawe azovumwa, uzotuvuma nawe avumwe, uriko araduhiga nawe ahigwe n'ijuru. Kandi kugeza aho umwasi avugishwa mu gicoba akifuza kuba muri kamp y'abakozi b'Imana, ndagomba Mana urebeshe umuntu wese yaje hano, umumama ari hano, umupapa ari hano, yumvise amajambo y'uno munsi, hatagira ikintu na kimwe gisubira kumujugumiza. Haleluya. Twumvise ko uri Imana ikomeye, uri hejuru ya byose, uri hejuru y'amajuru. Mbega Mana, igihe uri kutubwira muri Mika ngo niki gituma tuvuza induru, ntidusubire kuvuza induru. Abantu barara bakoma amaruru, abantu barara barira biganyira ngo barasohowe mu mazu, baragira ibintu biriya, bararenganijwe. Tumvise Imana, twatumvise upfa kuba waravuze yuko uri mu ruhande rwacu, ngo nta bigabitanye duharura ko turihanye Mana. Ibyo wowe tubona ko bigatuma utadushira mu mugwi w'abana b'Imana, ibyo byose turavyiyambuye. Utugirire imbabazi abariko bumva ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza, ukabahindura bagakizwa, ubaha ako kanya ko kugira iryo bakwe ryo kwimatanya n'Imana. Twumvise ko kwimatanya nawe ari umutima mwiza, ari kwiziganiza, ari kwitegera kazoza. Haleluya. Mana yera, kukwikurako no kugutera akagere ni kuba muri danje, ni kuba mu kaga. Ese icoba Mana abariko barihebura ngo bakuve ko babivemo, ntibasubire inyuma bagaruke, kuko bazoba bataye umwami, bazoba bataye umuremyi, bazoba bataye ubugingo, kuko budasukiranya nawe. Twumvise ko azazaza. Mana yera, abazazaje bahe gukumakuma Mana, bakumakumire kuri wewe, uturinde kuriganira, uduhe gushikama no kugira ngo ubwami bunyakoresha ubunzi nk'uko twumvise. Hezagirira ishengero, kiza abagwaye, abafise ingorane, hari abatugiye ku mirongo, utubasengere bagwaye indwara zitandukanye, babigeme, baba mama, baba papa, bafise ibibazo bitandukanye bitworangiza, tutabasengere ubatabare, ubakize izo ndwara, abariko barategwa, abariko barasigirizwa, ubatabare, wikangurire kubatabara Mana. Turagushima. Waravuze muri Zaburi 125 umurongo wa 3 nyene, n'icumu ry'ubugabe y'abanyakibi rizokama rishinze mu mugabane w'abagororotsi, y'abagororotsi boye kwihebura bakarambura amaboko yabo ikibi. N'izina rya Yesu ndasengera umuntu wese yaje hano, umumama, umupapa, umuvyeyi, ababajwe, azigirijwe, afite ibibazo by'itwari bitandukanye. Twumvise ko Yezebeli mu kwizera tumumere umutwe n'izina rya Yesu. Turacecekesheje igicaniro cya Yezebeli, igicaniro cya Yezebeli turagicecekesheje, kiriko kirwanya imiryango, kiriko kirwanya ingo, ishengero n'igihugu, kigomba gutaba kuri gihugu. Turagicecekesheje Mana, kugira ngo ijambo rizima ryawe rikiza riboneke mu gihugu, biboneke ku ishengero no mu miryango yacu. Umuryango haba impore. Haleluya. Abo Satani na Yezebeli yazengereje, yaserereje, amaze igihe agwanya, amaze igihe aburagiza, amaze igihe yirukako, turamucecekesheje n'izina rya Yesu, kugira Kristo Yesu tabara abantu bawe. Turagushimiye. Herekeza ishengero aho bagiye gutaha, bamwe bamanuka, abandi baduga, abandi bakikama. Imbaraga z'amaraso yawe zibabeko, ubaha ikimenyetso c'amaraso. Uhereye umunsi bamenye kuri muri twebwe aruta uri mu bisi. Haleluya.
turagushima ibyo bohindura bahindukiza turabitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Umusaraba n'amaraso yawe niyo mbendera ryacu mu byumba byacu, mu mazu yacu, aho dukorera mu biro, mu buzi bwacu. Umusaraba abari ushingwa umusaraba w'amaraso yawe Kristo. Turagushimiye kuri Imana witeguye gutabara bawe, icyubahiro gihabwe wewe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Mujyane n'amahoro ya Yesu kandi mwizere ko ndiho agiye kubatabara vuba. Amina. Uwo mwuka wa Yezebera uwarinde mu izina rya Yesu.